abarundi bagarukanye umutima wo gukunda igihugu. Ikimenyetso ca mbere nabonye nuko ubu abacyoza igihugu cabo si benshi cyane. Mbere hariho abumva ko batari bakwiye kugityoza mugabo bikabananira ingene basohoka mu bibi bamaze kwinjiramwo. Tuze turatahurana. Ubiravye neza abarundi, maze kubona abarundi bahunze, ubu benshi barikuye ko karanga muntu y'ubuhunzi, baca biyita abarundi bo muri diaspora. Ivyo turabibona iyo tugendeye mu bihugu bitandukanye. Nshatse guhura n'abarundi n'abari impunzi bose baraza kandi batarahunguka, vyerekana ko bamaze guhinduka batakiri impunzi, kuko iyo baba bari impunzi ntibari kuja kwiyereka umurongozi w'igihugu bahunze. No kuvuga yuko ico ni kimenyetso yuko tugeze kure mu gukunda igihugu, ubu mutima uri kuragaruka. Burya rero iyo uhuye n'umuntu ashobora kukunegura, ubuhiriwe ni ikintu maze kubona, ni kimenyetso kitabesha. Iyo rero rose umuntu agukebura akweretse ica kunegura, nawe uca umenya ingene wivura. Nico gituma dukunda yuko duhanurwa. Je ndakunda abantu baza barambwira, nabo baba ariko barambwira, yego nivyo hariho abantu bavuga batavuga mu ndero ndundi, ndabivuga uko mugabo naho ababivuze nabi, jewe ndashima ntikize mubimbariye nako karamaze, kuko ndamaze kubona yuko abarundi umwumvirije honyene ubu muvyaye. Ikimenyetso kigira kane maze kubona terekana ko abarundi bamaze gutera imbere mu gukunda igihugu, nuko abanyamahanga basigaye babona Uburundi n'abarundi bakabona neza. Igihugu cy'u Burundi usigaye umenga nakana kakayo kavutse. Iki ni kimenyetso cerekana ko abarundi ubu hamwe bahora bagenda baratyoza igihugu cabo imbere y'abanyamahanga, batanguye kukivuga neza, gica cyumvikana neza.